Kahugukacu mutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye niwatemagaye iyakuremye irakubona Icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi yarungikanye arongoye umugwi w'intwara rumuri muze twese tukakira rweze tugashire ku mutima tukiyumvire mu gitondo tukiyumvire saa sita tukiyumvire mw'ijoro kuko abarungikanye ijambo rivuga riti bene gihugu mwese muri aya matora yimirije muze mwitorere indongozi zizodushikana twese zizoshikana igihugu cose kuri yambona kazoza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Bene gihugu mwese muri ngaha abakuze n'abato abagabo n'abagore mwese akagaseke kanye n'icubahiro tugashire ku muzirikanyi tuvyiyumvire ko kuko iterambere ry'igihugu cacu ni twebwe nyene ni jewe ni wewe ni twese umwe wese kubimwega agakora ikimuraba n'umutima bikunze ababintwara rumuri babitweretse kuko bakora kino bikorwa n'umutima bikunze rero nimba uri umurimi uje ku gikorwa c'ukurima n'umutima bikunze mu gitondo ku mugoroba wiyumvira ingene umurima urima woba mwiza kandi nkundira ndabakengurukire cane aho twaciye hose twabonye imirima imeze neza imirima y'ibigori imeze neza Radio, télévision, RTBB ni vigiza ry'Uburundi bwiza.